hari ibikorwa nuko gusa hari abantu benshi bahora bafata babonye image y'umuntu ntashobora kuja hajya anyata amafaranga bamuhaye, sivyo? C'est vrai, hariyo rimwe na rimwe natwe turafise imitima naho bamwe badufata ukundi kuntu, turafise imitima turafise kuko tuzi aho turazi aho twavuye kandi kugira dushike ngaha nuko badufashije kandi nuko bakibandanya badufasha. Hariho ayandi maproje ushobora kuvuga ati jewe urusura rwanje sinshobora kuja kurushira hajya batampaye amafaranga, mugabo ibi anye ni ibintu by'abantu babajene bazoba Uburundi bw'ejo buririmba, sivyo? Kuko twebwe ntituzokwamaho, hari izindi generation ziko ziravuka. Posera ariko ubona urusura rwa Fiare yazingaha nta mahera bampaye, ntibashaka nimba ari cyo kibazo bashaka kumenya, nta mafaranga bampaye. Nashaka ndondore présenter d'abord ce que c'est Isanamu Media. Isanamu Media twatanguye ibikorwa byacu muri December ukwezi kwa 12 muri 2020 na makuru ahera dutanguye. Tukaba dufite ibiganiro byinshi twama ducisha ku mbuga zacu ngurukana bumenyi. Ndibaza abantu bose mbona bambaye imipira ya jaune ngaha na basanzwe dukora ibikorwa bitandukanye, aba journaliste, l'équipe technique, aba photographe n'abandi. Info nyamukuru twabatumye ko ngaha niko ndashaka kubashikiriza umugambi turiko turategura ihiganwa ryo kuririmba ryitwa nanje ndaririmba. Uwo mugambi iyo projet twaba twarayiteguye yaraciye amezi 4. Ubu akaba ariho tugiye dushire ku mugaragaro, yandikwa yaratanguye kwano bifuza guparticipamwo. Nanje ndaririmba n'umugambi twiyumviriye bivanye n'igihe tugezemwo ca Covid, aho ama evenement menshi, ama concert, ama spectacle, ibintu byinshi bibera en ligne kugira ngo Allo nabavuga kuvyerekeye umugambi naje ndaririmba kuno watanguye. Twarihweje dusanga ama evenement menshi, ama spectacle, ama competition bijanye na entertainment byinshi bibera kuri line bivanye na nikiza cha Covid. Dusanga mu Burundi naho nyene murabizi ko ama evenement menshi arassemble abantu benshi yahagaritswe. Turavuga ati hariho amatala menshi usanga muri uyu mwanya bataronka platform cyangwa ukuntu bashobora kwerekana impano zabo kugira ngo baronke ubufasha. Turavuga ati ko dusanzwe turi media en ligne, ko dusanzwe turi media en ligne, atashobora kuraba ikintu cyo guterera natwe mu guteza imbere izo mpano. Turageza turandika umugambi nanje ndaririmba aheza amezi 4. N'umugambi uha akaryo abajene cyane batarekana impano zabo kugira ngo bire competition n'abandi, ababishoboye baronke ubufasha muri côté professionnel, accompagnement hamwe n'amaprix atandukanye. Yego narandiriye ndafise directeur wa projet ngaha nshaka kubwira ukuntu iyo projet cyangwa umugambi wa competition itunganyije. Nkuko bivuze jendi ngaha nk'umwe mu bateguye umugambi, abasanzwe ndi na coordinateur w'iyo projet. Twaye umwanya munini nagomba ntangure kuvuga ama critères kugira abantu bashaka kwiyandikisha cyangwa kuza muri iyo projet bamenye ukuntu bazobikora, tubamenye uko nabo barimo. Muri criteri ya mbere hariho kwanza uyo mugambi uzoraba abantu bafise imyaka iri hagati ya 16 na 35, umva 16 à 35 ans. Ku muntu ashikanye iyo myaka canke ku muntu ayirenze, urumva uyo mugambi wewe nta mahigwa ufiseko. Bisigura yuko abazoba biyandikishije umunsi wa mbere bazoza tuzoraba ibyangombwa byabo, identité bazoza babizanye kugira juste tu verifie yuko
ico kintu ca mbere bagikwize. Ikintu kira kabiri ni nationalité. Twiyumviye yuko umuntu ategerezwa kuba ari umurundi kugira ategereza kuba ari umurundi kugira aje muri yo projet canke akaba ari umunyamahanga ariko asanzwe aba mu Burundi, umva afite uruhusha rwo kuba mu Burundi nawe nyine arashobora arahawe ikaze. Ikigira gatatu nuko ari umuntu atoba asanzwe afise ubundi bufasha atari muri label yariyo yose. Urumva ni ikintu dushaka gufasha amatara atazwi canke atararonka ubufasha. Urumva rero nk'umuntu asanzwe ari muri label bisigura ko abafise abantu bamuraba, abafise abantu bamufasha. Twebwe naho twaba dushaka gufasha abantu batararonka ico kintu gishobora kubafasha. Igikurikira nagomba cishe gato ku preselection uyaraza kubabwira amatariki mugenzi wanje ngaha agiye gusa nagomba ndababwire ibintu bikenerwa. Ikintu ca mbere nuko muri preselection ya mbere umuririmbyi azoririmba indirimbo yose ashaka, azoririmba indirimbo yose ashaka, bari abazunga y'abarundi umva indirimbo azi niyo notre jury izoraba kugira ishobore kugira muri preselection. Hanyuma hazoca hasigara abantu 20 nibo bazoba babaye preselectionné. Muri abo 20 nibo bazoca baja muri demi finale. Hanyuma muri demi finale naho kuva kuri demi finale kubandanya nta muntu azosubira kuririmba indirimbo z'uwundi, nuko kubera twebwe tuje ngaha kugira duteze impano y'umuntu. Umva impano rero dukeneye umuntu ashobora kuririmba indirimbo ziwe, bisigura yuko muri demi finale mu bantu 20 bazoza baririmba indirimbo zabo nshasha batarasohora. Bisigura yuko ushobora kuba ari indirimbo wiyandikiye canke ufise umuntu yakwandikiye kubera navyo nyine ntibibujijwe, ariko izoba ari indirimbo yawe atari indirimbo wasohorewe n'uwundi. Aho nyine muri demi finale kugira tuborohereze isana media twarateguye amabiti bazoririmbiramo. Umva deke turonsa abantu bazoba barenganye muri aba 20 bazoca baza kuri biro yacu bashobore kuronka amabiti cyangwa tuzipartage mu bundi buryo bushoboka kugira bazironke. Hanyuma izo 20 izo biti nizo bazoca bakorera mu umuntu azora yashimye muri zo abari yacakorera mu iyo ndirimbo yiwe ateguriremwo. Azoba afise 2 semaines yo gutegura indirimbo. Urumva nk'usanzwe afise indirimbo yanditse, umviro bizomworohera no kuraba gusokuna ikorera kuri izo biti twateguye canke ashoboye kuyandika muri uwo mwanya nico tuma twatanze 2 semaines. Hanyuma après tuzoca iyo yari demi finale. Hanyuma demi finale rero hazoca abo 20 dukuramwo 10. Urumva rero preselection ya 20 hanyuma baci baja muri demi finale bari n'indirimbo zabo dusigarane 10 batahe. Hanyuma abo 10 rero nibo tuzoca baja muri finale. Muri finale naho nabo nyene bazosubira baririmba indirimbo zabo kandi nabo barafise 2 semaines baronka amabiti bashobora guteguriramwo kandi baronke na information ishobora kubafasha yuko bashika muri finale indirimbo zabo harimo n'ukuboko kw'abandi cyangwa ubumenyi bw'abandi. Urumva rero aho tuzoca dukora n'abantu bazobereye mu bintu by'umuziki kugira bashobore kubaha information, petite formation professionnelle kugira bashobore kuzoshika muri finale bafise ubumenyi n'indirimbo zabo zimeze neza. Hanyuma ngaho rero muri finale niho tuzoca dushobora kuronka abantu batatu ba mbere bazoca baronka ajya mapri ndashobora kuyagira ko wa mbere azoronka miliyoni 2. Hanyuma aca kurikiranwa umwaka wose n'isanamu. Bisigura yuko tuzoca tumukorera indirimbo 5, audio 5 na clip 3 ariko panda inane. En même temps azoshobora kuronka abamusuiva muri ico gihe uva bari kwaramufasha kugira ashobore gusohora indirimbo zimeze neza. Uwa kabiri azoronka miliyoni 1.2 hanyuma azosorerwa audio 1. Nuwa gatatu azoca aronka ibihumbi 700 nawe nyine aca sohore 800 nawe nyine aca sohorerwa audio 1. Urumva niyo mapri.
hanyuma kuri abo nyene 10 kuva kuwa kane gushika ku 10 bose bahariho amapri bazoronka atandukanye tutaza kuvugira ngaha ariko bose bazoba prime. Nivyo ikindi naco gusa nuko mwomenya ntavyibagiye muri preselection kubera urumva umuntu azoririmba indirimbo ashaka izo ari nka kapera. Umuntu arashobora kuzana instrument yiwe akaririmba indirimbo ashaka avec instrument ari gitari ari piano urumva ivyo bizomuraba. Ego nagomba ngeze ngaho hanyuma namba hariyo ibibazo turaza kuvyishura mu nyuma murakoze. Kwa Michou Miracle, mon collègue wanyu nkabande de communication muri no projet nanje daririmba. Hano mwabonye abantu batatu musanzwe muzi musanzwe kenshi mukorana nabo hariho Ondimwag haro Estanish na Big Fizzo mwibajije gituma bo bicaye hano kubwo nibo bazogira nibo bazora bajure kandi bazokurikirana abo batowe nka coaching. Ondimwag na nkuko navuze Estanish na Fizzo bazobajijwe coaching muri ico kiringo bazoba bari kubarahiganwa ndetse ni bakita kanama gatanga amanota. Ego ikirangamisi naco cyatanguye kuva ku munsi w'ejo itariki 17 z'ukwezi k'umunani aho ejo ariho ku masaha saa 12 z'umuhingamo ariho batangura kwiyandikisha. Uno munsi naho murabona yuko twaciye dutanguza igikorwa ku mugaragaro itariki 24 niho hazotangura bisigura yuko bafise imisi 5 yo kwiyandikisha kuva ku munsi w'ejo itariki 17 gushika itariki 22 z'ukwezi k'umunani niho zo kwiyandikisha bisigura ngo gushika ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere itariki 24 niho hazotangura ico bavuze bise selection aho bazokuramwo muri benshi biyandikishije bakuremo abantu 20 gusa bazobandanya ihiganwa. Itariki 8 z'ukwezi kw'icenda inyuma y'indwi zibiri niho hazoca aba demi finale bafate muri ba 20 bakuremwo abantu 10 gusa abazoshika muri finale. Muri finale ikazoba itariki 27 z'ukwezi kw'icenda nabo nyene bakaba bafise indwi zibiri n'imisi 3 yo kwitegura aho naho niho hazoca hategekanywa finale. Muti kubera iki twaciye noneho tubahamagara murabizi kenshi twama tuja mu conference de presse twama tuja abandi bantu bariko barategura benshi ngaha tura ama television online ndetse n'andi ma television n'amaradiyo. Nta radio nta television online yari bwategura ikintu ivuga ati iyi projet reka ndayitegure hameje si isana mu media igiri itegure nagenda basabe ibibe igikorwa cyanyu. Twese turakorana twese turaba collègue kibi gikorwa cacu twese ejo ntituzosubire kuja mu conference de presse tuja kumviriza ivy'abandi bariko baratubwira ngo tubihayagize alors que natwe dufise ama projet dushobora gukora kandi akaduteza imbere ndetse agateza imbere wa muziki babanyabukorikori twama turiko turahayagiza twama turiko turavuga ko dutegerezwa guteza imbere. Nagenza mwese muri ngaha mwese mubifate nka mwama mubigira ivyanyu nimubisigire isana mu media yonyene nimubigungire ko isana mu media ahubwo mubigira ivyanyu. Jewe ejo ninabigira promotion je dis Kael Nova Yam Santana n'abandi benshi hari aba Krista bose bakabishira hamwe bazokwibaza ati kubiki ama TV online canke n'andi radio n'ama television vyagiye hamwe kuri no projet. Nibaza yuko ejo kagateka twama duharanira ariho katuzoteba tukaroka. Murakoze cyane. hari ibikorwa nuko gusa ari abantu benshi bahora bafata babonye image y'umuntu ntashobora kuja hajya anyata amafaranga bamuhaye. Sivyo? C'est vrai? Hariyo rimwe na rimwe natwe turafise imitima naho bamwe badufata ukundi kuntu turafise imitima turafise kuko tuzi aho turazi aho twavuye kandi kugira dushike ngaha nuko badufashije kandi nuko bakibandanya badufasha. Hariho ayandi ma projet ushobora kuvuga ati jewe urusura rwanje sinshobora kuja kurushira hajya batamuhaye amafaranga. Mugabo ibi anye ni ibintu by'abantu babajene bazoba Uburundi bw'ejo buririmba sivyo kuko
twebwe ntituzokwamaho hari izindi generation ziko ziravuka so ni muri mu ntumbero yo kuvuga yuko mbega twebwe ntitwavaho tuzosigara abandi abo tuzoragana ibandi c'est pour cela ko ubona urusura rwa fiare yazinga nta mahera bampaye ntibashaka nimba ari cyo kibazo bashaka kumenya nta mafaranga bampaye mugabo kubera juste yuko nzi yuko jewe ntazokoma ndifari yazi imisi yose shaka kuraba abandi bajene bazogaruka bazoserekura Burundi kuko amashurwa aruma kabisa yandi. Merci beaucoup. Ikifaransa cye kiracanga gato mugabo warakamubise yavuze en fait yashatse kubaza ati différence hari niyahe parce que musique irabikora imyaka yose iki ego kuba muziki bikora n'ibyo buza yuko n'abandi babikora sibyo kuko hari abantu peut-être batarose chance muri iyo muziki kugira abatsinde muri muziki nibaza yuko ari mpamvu nabo bashingiye kubikora ko bajye bataronse peut-être ijya chance yo kugaya muri muziki n'abaronse kandi simbona yuko ujya yambaye guki nawe uyu yambara kubera nako yambaye guki urumva kandi yambaye impuzu imeze uko nawe ntiyambara urumva so nibaza ko mu ntumbero y'iki kintu mu kuvuga yuko bajya abantu bose bataronse ajya amashance yo kugira baganye cyane iki parce que amahiganwa ni menshi araba mugabo iyo umuntu agize ihiganwa ntibivuga yuko n'abandi badashobora kugira iryo higanwa kuko ni umuntu mbere yo guha chance hari abandi peut-être ko bataronse umwanya wo kuja kwiyandikisha cyangwa guparticipa muri iyo evenement so niyo mpamvu twabikoze en tout cas umwanya urahari kandi abantu bose barafite uburenganzira bwo kwiyandikisha cyane kuvuga ngo kubera ntaka yabikoze ubundi ntiyobikora cyane nk'uko bacacu abisi batangiye kuririmba twebwe dufise amatatu ashobora kuririmba kubera bacacu abisi batangiye kuririmba urumva nimba ufise tala y'ikintu urashobora kuexpose iyo tala yiwawe abantu yoba ari chance yawe umuntu utaronse ibyo urashobora kuronka. Nibaza yuko bavuze impano itaraja habona twese mbere yuko dutangura muri industry twaba dufise indirimbo tuba twaranditse nk'ahantu ugasanga urafise composition umaranye imyaka 3 mugabo udafise ahantu ushobora n'umuntu akumvira composition yawe yoza ko ivyo biri clair kuba ufise impano itaraserura ushobora kuba waranditse ukayicara na Fizzo afise hip hop yanditse kuva afise imyaka 10 yagiye kwisohora afise imyaka peut-être 15 urumva rero bisa yuko aba ari umuntu akwapwiye nivyo bavuze umuntu atari muri label atarafashwa akeneye gushira hanze ataraje no kwiradiyo ataravuga n'umujournaliste atararonka iryo bakwe donc ngira biri clair ukeneye abantu bo mu Gisuru mu Nyamagana n'ahihe naho ngaho barimo kugira mu Kivunga baguhaye mikro ubaze amakesyo yose niba ufise andi makesyo uze kubaza kuko ndumva yuko hari ikintu ufise ushaka kubaza cyane urumva urashaka kubaza kandi urashaka kwishima kuvugira hariya c'est pas bien baguhaye mikro uvuga ikiri ku mutima wawe sivyo kandi byo babyiza nimba hari umuntu kubabaje nimba hari umuntu ataratahura abazi kibazo ama bamutahurisha ama n'abandi bantu baze kubitahura nituve ngaha kuko turafise ingeso yo kuva ngaha tukaja tugenda tuvuga ibintu hanze reka tubivugire ngaha hari amakame abantu bagende batahuye kuko vraiment jewe jombabaza tuvuye ngaha mukaca wumva ibindi bintu bariko barabibaza ku social media iki kandi twabahaye umwanya wo kubaza ibibazo byose umuntu afise ikibazo kiri ku mutima ntakibaze hama bamishani kandi turasaba yuko bataza kubaza ibibazo babajije avant kuko ndabona hari abamwe bari ku telefone ko tusanga ikibazo cya murenganye akiyasubira kubaza cya kibazo donc you have to be focused right. Nk'uko twavuze ni uko dukeneye implication yatwe twese twaje ngasi igikorwa cy'isanamu rero umuntu agize amakenga cyane akabaza ikibazo icyo kibazo ntituri ngaha gusa kucishura ariko turi ngaha gushobora no gukosora ibintu tuvuze ko ari première edition ya projet bisigura yuko hari ibintu byinshi tuzokosora muri deuxième muri troisième rero ivyo bibazo byose muri ko muratubaza mumenye yuko tuza kubishira ahantu hanyuma tubikorereko mwotangara mwumvise nk'ejo tuciye tuvuga ati iri tegeko rinini n'iyi ryahindutse
urumva nta tegeko na rimwe ryahindutse muri ama critère ariko imiryango iruguruye kubera ni ikintu cyacu ni ikintu gikenera conseil z'abantu bamwe bamwe nico gituma namwe ibibazo muri ko muratubaza mubona Michou ariko aravyandika kugira ngo turaza kwicarana tucige ari ikintu tubona yuko cyateye amakenga abantu benshi turashobora kukigumizaho cyangwa tukagikurako murakoze cyane